iteka ridasanzwe kuba dusuye kandi guhura namwe, tuba dusuye kandi kubabwira ya makuru twarabemereye yuko ni gushika muri finale, tuzoza turababwira uko bibandanya muri Dicobu, na cyane cyane kujya batora ku mbuga ngurukana bumenyi, kujya kuntu bigenda biraboneka neza, tubabwire ninde afata ikibanza ca mbere, ni bande vyahindutse. Reka agenda guhikaze ni muri Dicobu, nkuko nabikubwiye, Dicobu Music Award hamwe na Miss Burundi USA 2022. Nkundira ncengaruka ndakubwire uko vyifashe. Miss Burundi USA 1. Hey, I'm Vivian. I'm from Utah. I will be running for Miss Burundi USA 2022, which will be held in Memphis, Tennessee this year, and I hope you vote for me. Thank you. 2. Hi, my name is Leanda Chimier. I live in Memphis, Tennessee. I'll be running for Miss Burundi 2022 here in Memphis, Tennessee on May 28th, so please come down and have fun. Thank you. 3. Hello, my name is Joyce New-Quizera, and I'm running for Miss Burundi USA 2022. The event will happen on May 28th in Memphis, Tennessee. Please come and support us. Thank you. 4. Hi everyone, my name is Georgetta. I'll be running for Miss Burundi USA 2022. The event will be held in Memphis, Tennessee on May 28th. I hope to see you all. 5. Hi, my name is Jacqueline. I'm from Burundi and I'm running for Miss Burundi USA. It'll be held in Memphis, Tennessee on May 28th. I hope to see you guys there. Bye. See you soon. 6. Hi everyone. My name is Nehemiah Elena. I am Burundian. I am running for Miss Burundi 2022, which will be held in Tennessee on May 28th, and I encourage everybody to come because I know it's going to be fun, it's going to be amazing, there's entertainment, and I hope you guys vote for me. Okay, bye. 7. Hi everyone, my name is Claire Kanyana, and I love singing and dancing. I'm running for Miss Burundi 2022. 8. Hi, I'm Amelia Yo, and I am running for Miss Burundi USA 2022, which will be held on May 28th. Hope to see you there. 9. Hello guys, I'm Imani Estera and I'm from Memphis, Tennessee, and I'll be participating in the Miss Burundi 2022 USA pageant. Hope to see y'all there. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, reka kwanza ndakwibutse nimba nawe ushaka kubaha ayo mahigwe abo baririmbyi ndetse nabo bamisi, ni guca kuri website ya Dicobu, dicobu1.com, aho urashaka kuca wibonera neza na neza uko bimeze, nawe we ugatanga ijwi ryawe na $2 yonyene, urashaka no kuyashira mu marundi ukamenya ko arangahe. Narijya uzi yuko ngo umuntu ukunda imutangiye amahera nkayo ngo nta kuntu ubuhombye, ahubwo uburi kurashigikira ibikorwa vyiwe. Twarababwiye rero kuva igenekerezo rya 18 ni MM akirongoye nubu mu baririmbyi. Abaririmbyi ni 9 nkuko twama tubikubwira. Reka MM igenekerezo rya 18 yarafise amajwi 207, igenekerezo rya 19 agenda ku 242, hamwe no igenekerezo rya 21 yagumye hahandi nyene 242. Uno munsi igenekerezo rya 23 ari ku majwi 401 ku ndirimbo yiwe Care for You. Akurikirwa na Young Speed igenekerezo rya 18 twakubwiye yuko yarafise amajwi 119. Turagenda igenekerezo rya 19 amajwi ntiyongeye, yagumye ku 119. Hama igenekerezo rya 21 uko nyene caraza ku majwi 219. Urumva neza yuko amajwi 100 yari yiyongeyeko. Uno munsi igenekerezo rya 23 yaje ku majwi 239 ku ndirimbo yiwe Sinogusiga, nawe nyene akaba ari ku kibanza ca kabiri. Reka tugende kwa Don Bright yagumye adutangaza cyane. Don Bright yatanguye igenekerezo rya 18 yafise amajwi
10 yonyene. Tuje kugenekerezo rya 19 yaciye aza ku majwi 45. Tugiye kugenekerezo rya 21 tugiye kuraba dusanga yamaze gushikana abantu 100. Nuko uno munsi igenekerezo rya 23 afise abantu 186. Paterne kujya kuntu yatanguye ari imbere ya Don Bright. Igihe Don Bright yarafise amajwi 10, Paterne yarafata ikibanza ca gatatu, ariko no munsi Don Bright niwe abarizwa ku kibanza ca gatatu. Paterne y'amanota yiwe 12 nyene niyo kiriko gushika n'ubu. Hama uko nigenekerezo rya 23 uno munsi aracari ku majwi yajya nyene 12. Dikash aracari hajya nyene ku majwi 3 gushika no munsi igenekerezo rya 23. Nziza Desire inota rimwe kuva igenekerezo rya 18 turaba gushika uno munsi igenekerezo rya 23 ari ku nota rimwe. Cyo kimwe na MT number 1 Daddy Face hamwe na Kokoda atanumwe arashobora kubatora. Nibo bantu dusigaye twibaza mbega barindiriye yuko igenekerezo rya 28 rigera kugira mutangure kubatora, kandi turizera neza yuko bafise abantu babakurikirana. Yo turavye nk'indirimbo zabo bazishize kuri YouTube, ni igiki kigo kiratuma batariko baratorwa. Jewe na wewe nituzi inyishu uko twoyitanga, ariko kandi turakwemerera yuko uko bizogenda bikurikirana tuzogenda tukubwira. Tukwibutse yuko twatanguye kuva itariki 14 niho barekurira yuko umuntu ashobora nkuko narimejeje kukubwira ibibanza ukuntu vyifashe ku baririmbyi. Reka nce ndakubwira uko vyifashe kuba Miss Burundi USA 2022. Ni Joyeuse niyo kwizera igenekerezo rya 18 niwe yari ku nimero ya mbere, yarafise amanota 201. Hama igenekerezo rya 21 yaciye aduga aja ku manota 238. Uno munsi igenekerezo rya 23 ari ku majwi 269. Hama agakurikirwa na Claire Kanyana ari ku tariki 18 yarafise amanota 183. Igenekerezo rya 21 acaza kwijana na 98. Uno munsi igenekerezo ya 23 ari ku majwi 228. Emilienne Yope niwe yari ku majwi 92. Uno munsi akaba ari ku manota 215. Jacqueline Maombi yari ku majwi 102 araduga kandi ajana ku 119. Uno munsi ari ku 132. Elina Niyimpaye yari ku majwi 2 mu nyuma acaduga ku majwi 47. Uno munsi kandi tuko turavugana ari kuri 47. Georgette Niyibigira ku majwi 26 niko yatanguye igenekezo rya 18. Hama igenekezo rya 21 aza ku majwi 35. Uno munsi igenekezo rya 23 ari ku majwi 35. Sinzoyi yari ku majwi 206. Igenekezo rya 21 aragumana yajya majwi nyene 26. Uno munsi tuko turavugana igenekerezo rya 23 aracari ku majwi 26. Lea Ndayishimiye uko nyene yatanguye afise amajwi 8. Uno munsi kandi tuko turavugana aracafise amajwi 8 cyo kimwe na Imani Estera, ariko ugerageje kuraba Imani Estera aracafise nawe nyene inota rimwe kuva dutangura gushika uno munsi igenekezo ya 23. ariko ugerageje kuraba kubigeme urabona yuko bariko baraduga amajwi araduga. Ariko kandi turavye ku baririmbyi tukaraba no kuba Miss, abantu batanguye amajwi ameze neza nibo amajwi abandanya ariko araduga. Ugerageje kuraba bajya bahari inyuma umengo amajwi hari ukuntu aguma kwa kundi, wibaza yuko baba badedebukiwe, wibaza yuko baba babonye yuko
wa mbere yabataye kure nico gituma basha kubona ati nitumuhirijwe oya wewe ukaba wumva umengo uramukunda ukumva umengo uramushaka ukabona yuko afise rimwe ahubwo kugira ashike kure wewe bandanye umutora ni wewe ni wamukunda ubundi kandi akamukunda birashoboka neza yuko amajwi abandanya ariko araduga nigenekerezo rya 23 neza na neza hasigaye imisi 5 yonyene kugira tumenye ninde ndakwibutsa yuko ngaha ari ku mbuga ngurukana bumenyi ariko kandi ngo birasaba yuko wewe uri ngaho neza na neza muri Amerika uze wishikire mu kibanza kugira ushigikire umuririmbyi wakunze umumisi wakunze ndetse n'abamisi ngo ari ibibazo bazoshobora kubazwa rero ni waba uri yaje umushigikiye bizotuma n'ubwenge bwiwe yibuka neza kwishura ndakubwira neza yuko mu bamisi bacu benshi ugerageje kubaraba n'abana bashoye kuvukira hajya nyene na canka abandi bagiye bakiri bato ururimi rw'ikirundi atari ikirenga cyane ariko kandi baravuga yuko bakunda uburundi kubera ngo igihugu c'amavukiro ngo udashobora kugita twarashoye no kuronka akaryo ko gukorana n'umwe nawe akaba ariwe Joyeuse niyo kwizera asanzwe afise ikibanza ca mbere ubu ku mbuga ngurukana bumenyi yaratubwiye cyane uwo ariwe Joyeuse aranatubwira niyatogwa ico yokora nubwo ariko arabivuga mu rurimi rw'icongereza urumva neza yuko anakeza Dicobu yateguye iryo higanwa anifuza cyane kuzoshira cyane muri education kuzokwitaho cyane kuvyerekeye education mu Burundi anavuga yuko Uburundi ari igihugu ciza nubwo ubona atararonka amahirwe yo kuhashika urumva neza yuko ari ibintu ashaka kandi akunda ashaka umunsi umwe azorate Uburundi ari mu mahanga mu mutege amatwi uko yashoboye kubivuga mu rurimi rw'ikinofunofu. Hello, my name is Joyous. I am Burundian and I love to sing even if I can't sing. I love dancing. I love animals. My favorite animals are dogs. I love to get my hair done. I love jewelry. I love makeup. And I love to get my nails done too. The last time I was in Burundi was last year, right after my school ended, which was in the end of May to right before my school started, which was the beginning of August of 2021. If I were to win, I would help the members of Dicobu help achieve their goals. I would promote my parade, which is about education and giving and help sending education to people in Burundi who need it, to students who are in need. I will use my Instagram, my platform to promote Burundi because Burundi is so beautiful. Burundians are so amazing. And I think everybody needs to learn that. What I would love to say to the organizers of Dicobu is that I'm so happy to be in this competition. I think it's very amazing. Not many other countries are having something as amazing as this, and it's so wonderful that all Burundians can come together and be in one important thing, whether you're in Africa or if you're in America. I think it's so wonderful, and I'm so happy to be participating this year. Thank you. Dicobu Music Award 2022 candidate. Number 1. Sacramento Basso. Ziza Desi. Number 2. Pattern HP. Number 3. MT number 1. Number 4. Young Speed. Number 5. Room Right. Number 6. Number 7.
Milano, hey. You're my African lady. Number 9. Daddy Face. Nyuma yo gukurikirana Joyeuse, reka tuce tubabwira abashitsi b'iteka bazoba bahishikiye batumiwe kugira baze gufashanya ubwo rubanza. Urazi yuko ngo urubanza rutaba ruto ahubwo runaryoha iyo rufise abashitsi. Eric Niragira asanzwe atwara diaspora Ndundi kwisi yose niho azoba yishikiye, hama na Jafet nyene yahoze atwara diaspora Ndundi nubu akaba ari CEO wa Mandela Peace Center, nawe nyene niho azoba yishikiye, na CEO wa Indundi Radio Pasteur Bagenzi niho azoba yishikiye, hamwe na Dorine Kaneza CEO wa BK TV niho azoba yishikiye, hamwe na Ariane Kigeme Fondation Faith in Work nawe nyene niho azoba yishikiye. Urumva yuko ara mu ruhande rw'abagabo bakora ibintu byiza bikora inka, hamwe n'abigeme namwe n'abamama nibabibagiye benshi bazoba bishikiye ngaho muri ico kibanza. Wowe gusa ico bagusaba nawe we ni kuzokwishikira, ngo kwinjira burya ngo ni ku buntu. Ni iki kizogutuma utahashika mu gihe hariho abaririmbyi ukunda, mu gihe uri umurundi ushaka kubona ibirori by'abarundi, nizere yuko uzohishikira. Je reka ndagushimire, nongira ndakwifuriza amahoro, nongira ndagusaba kandi kubandanya udukurikirana. Ni gushika igenekerezo rya 28 nzokubwira uko vyagenze. Ciao.